ahandi hoho turabahutu ngaho wonye bajejwe ibikorwa umuhutu ntashengera bagiye gutumwa uragenda bagutuma ibyo bashaka byose kandi umuhutu w'intore ashengera n'ingata twe turabahutu biwe hanyuma ukoze neza ukasanga biragenda neza kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Baramutse ko atazi basanzwe babizi je ndakunda ururimi rw'ikirundi cyane na cyane amayagwa n'imigenzo bijanye ariko nuvuga ko n'indimburo narabikunda nkiri ku ishure ku buryo novuga ko nk'akarorero ubwatuzo je ndatabwibuka bwose sinzi ko mwita ubwatuzo cyangwa twatuzo ariko ndatwibuka kuva kuri A gushika kuri C ntanakame koncika ndashobora kwandika Bibiliya yose nshize ko ubwatuzo nta koncika. Anyhow mbonye rero uyu mugabo nyambameta ndenza ko avuga ngo niwe umuhanuzi cyangwa umujenama wa Neva nshaka numvirize mu by'ukuri ibintu bamugira mu inama ariko na cyane nuko mbona ari umuntu akunda gusesangura ikirundi no kukiryohora nagomba numvize twe turaganira so donc nibaza ko kitaca kuba politically heavy nubwo ntajya kumuhanganira nibagarara ku byo kuhanura Neva ariko ahanini iki n'imigenzo amayagwa n'imigenzo bijanye abazi kirundi muravyibuka ico cyase kuvuga abo babize kuri muri iyo misi yahera yari kigwa cy'ikirundi cyaba kigabemo imice ibiri indimburo hanyuma amayagwa n'imigenzo bijanye kwanza ngira hommage kuri muvyeyi numvise ngo yitavye Imana iya quelque temps yari umwari mu kirundi dukunda cyane reka tumumvirize. Je ndemeza ko rutaguye kubaka mu 2020 imyaka 6 mbere no bambwira mbere ko ataco ndakora kuko nariko ndiga narose diplome rero urumva rero kwaguhanura rero ari naho hava umuhanuzi cyangwa abahanuzi n'abahanuzi barabaho iyo abantu bahanura nabi genda bita abahanuzi kujya bufata ikintu kimanitse hejuru bakakimanura ubwato naho bukora rumva harimo abahanuzi guhanura agakwebuka akagakweguka guhanura abahanuzi aho nibaza ko atakatuzo kariko donc guhanura kumanura nibaza ko abantu begereye Neva ari abahanuzi atabahanuzi Neva afise abahanuzi gusa aribo baba abidoga ngo ibintu birazimvye genda mu vyironderere none je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise cenja muri stock wanje ako karagaciyemo nuko yuko bahanura umuntu yananiranye Ebana Neva yananiranye dede yarananiranye ahubwo yararengeye stage yo guhanura hari ukuntu yatangwa avuga ngo hariho zahazi shika 10 guhasha guhanura hari hageze ko kuri za stage za nyuma bwana Karegwa naza ko Neva ageze n'abadede en general bageze kuri za stage za nyuma uri kuravuga kumbe ntibaragira guhamba mugabo very close so no gusura karaba abantu bavuga ngo muhanura abadede yuko muri kumuhanura vy'ukuri canke muri ko musegerereza canke muri ko muwahuvya I don't know sinzi ikintu abahanuzi mufukora amfete eske rya majambo ne bavuga mu mwamaze kuyatororokanya mukayasoma eske rya jambo ndabira yavugiye ingozi hari umuntu yayicije kwa mase bwati nyabone ibintu bivuge canke bivuge I don't know neza ko atabahanuzi bajya abagabo bafise mu Qur'ani rwanje umwe nyene uri kubona ko azohava aja mu bihano none nkaje uvuze ko ndi umuhanuzi w'umukuru w'igihugu wacumega umukuru w'igihugu n'umuntu yananiranye akeneye abantu bamuhanura jewe ndafise nk'ubu itoni renga ya mire ndafise itoni zingahe ibiyoba ndafise itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya ndafise ibiharage muri stock ndafise umuceri muri stock neje nkandazi ko bizimvye none no bimenya gute azohava kumbure abintandaro y'ibintu bitari vyiza umukuru w'igihugu Yes yarananiranye Neva yarananiranye yarabuze ikintu kimuhanura urabona ko aja kuri stade agatuka aba pastori agatuka aba patiri agatuka igerize agatuka megambwe agatuka aba jeune agatuka abasaza agatuka bize agatuka aba diaspora agatuka u Rwanda agatuka abakoroni mu nyuma akajayo kurondayo imfashanyo n'ubushimwe n'umugore wiwe Neva yararenze ihanuro ageze ku rundi rwego bwana Karegwa sinzi ko wowe ubibona nko tubibona ariko abantu benshi bobserva Neva n'intwaro yiwe bararenganye iyo stade yo guhanura niba nahanurwa wanashaka ndazi yuko umushahara ari mutoyi jewe amahera mpembwa ndababwire ndazi ko atontunga rero niwe muhanuzi hajye w'abarundi bose hajye niwe Imana yashize imbere y'abarundi ngo babere urumuri babere umuco babere citegerezo niwe abahanura
plus tuetidi plus ubikijuju. Okay, niba neva arico citekerezo ndumva ubundi bugeze ahatemba kandi neva ko naheruka mwamutoye 100% canke 70% yahavuye shigwaho n'Imana ryari ko tutibuka igihe Imana igize kumanuka iva mu bicu ikavuga ati barundi kazi ngo yu president wanyu neva ndamushize imbere yanyu konzi abarundi bagiye gutonda bakamutora vyashitse gute ngo asubire abe umuntu yatumwe n'Imana kugira ngo abera karoro abandi bantu puis niba ari wo muhanuzi mukuru mwebwe namwe mufise akazi kahe abahanuzi b'umwami wageze kuvuga ngo umwami yagirwa n'abagabo n'umwami bokora iki mu gihe umwami yo bari tu ari umusava ari sepasa ari umuntu ari umuntu azi vyose neza ko mu muhanura ahubwo abandi abantu kwera umwami agirwa n'abagabo twe turi nk'abagabo mu ngoro y'umwami tujejwe kumugira inama kandi kenshi tukamugira inama iyo tugishije inama nagira ngo mumugira inama continuellement donc hatabagisha inama cyangwa icecekera mukabora ingene ari karahubuka mukinumira sepa nkuwafashe ikigwanisha ati ndogutera Tanzania mu camwe numira mu gato babazanagira muje nama ni wa muntu avuga ati nyabona neva kajya kantu bavuga ingozi je ndakumvira ijumenga hari ukuntu ari kugahinyanyura daimoni zikora kwishi mvugi wo mukurikira camwe bagacurose nk'ijana bameze nka Ndikumana Faustin nk'ijana muri Burundi bwogara budatembagaye nyabona neva je ne sais pas kijya kintu waguze burya butare bwashotse je umenga ivyari kuba vyiza yo tufuma tubona n'igihumbi kimwe kije muri account nyabona neva ya majambo vuga ku bintu vya petrole two kumbura turakwiye kwicisha bugufi tukana ko bitoroshe ijyambute yaje mbona mu gisagara ijya miduga inwa amazi ko je mu gisagara ca Bujumbura mbona ambute yaje ijya miduga inwa amazi nagira muramuhanura ntimurinda kwababaza kuko umwami nashaka kuja kuderapa twarabibonye des empereurs même bakarigura bakaja muri situation aho barengeye guhanurwa so bigasaba yuko abahanuzi muje imbere mukamubwiriza ariko ndazi ko mutinya yuko abadede boca bamesa mugize ko muvugisha kandi carabavunye ahandi hoho turabahutu ngaho wonye bajejwe ibikorwa umuhutu ntasengera bagiye gutumwa uragenda bagutuma ivyo bashaka byose kandi umuhutu w'intore ashengera n'ingata twe turabahutu biwe hanyuma ukoze neza ukasanga biragenda neza okay nimba muri abahutu baneva ntaco mumaze namwe muri abahutu baneva muri minera muri zaniranye zigezera kukumbiza urumva mwebwe muhutu nibetse ko ari imbega ninde wa mugabo bweje yavuze ati n'umuntu akora atakintu yizewe guhembwa hanyuma ukamuha utu abahutu dabori jambo umuhutu bivuga umucakara uravyumva umuhutu bivuga umuntu akorera ubusa bahe utu abantu kinoriye urumva mwebwe muragenda mugakora neva nta jambo ufite bien sûr kurumva uri umuhutu uri munsi yiwe muri abajabi yiwe muri abacakara biwe évidemment hanyuma mugakora ivyo babwiye uko bakinagiza nobe nanje nagije hari ego data bujanda hari ego data buja hari kindi twokora ego ati simba ngeze hejuru hehe ryama hasi njyama amasaha ngahe hanyuma akacara bahayereza gatoya ati akira gatsima genda murye iyo confession tebwoba karegwa nimba muri abahutu baneva niba abahanuzi baneva aba conseil juridique aba conseil simba conseil spirituel aba culture aba diplomatie kimuna niba muri abahutu biwe niyo mpamvu uburundi bugeze aho bugeze urumva nta bantu babashinga ntahe n'abantu babagabo dufite ku kirimba bahanura umwami hari abahutu hari abasezi hari abacakara gusa ku kirimba caneva bantu b'Imana ibi bivuze karegwa sije ndabivuze jewe nsindakwita karegwa umuhutu canke sinzundi muhanuzi umuhutu wa neva nibaza yuko ari we agize confession yuko atabahanuzi neva afise ko abadede badafise abahanuzi ko badatretengana nk'abantu bafise ubwenge ari abantu gusabo bo gutumagiza kora hajya kora kajya zana kariya terujya sakoshi tajya sakoshi akira duharagi gendo ugiye tunojujumbu voilà ini confession yiviriye mu rurimi rwa karegwa nyene mu kanwa kiwe kaba karegwa ntavyiviriye nta muntu uza kubesha ngo nije nabivuze uko rero nuko watubwira watahuye nabitahuye cyane numva sinzosubira kwitiranya umuhanuzi n'umujenama ariko na cyane ntugibitiranye umuhanuzi n'umujenama n'umuhutu abo bantu n'abantu batatu batandukanye umuhanuzi arahanura umujenama agira inama umuhutu atega amashi dabori jambo umuhutu bivuga umucakara ntibemeye ko abahanuzi sinabajenama yavuze ko ari abahutu bakora ivyo babwiwe bakajya utwo bahawe muhe utu
malheureusement bo uyu mumama aciye akwepa ico kibazo abarundi iyo uvuze umuhutu n'umututsi imitsi kiranda cyavuga ati reka tunguruze ntibabe binkwegera aciye nguzira kwaze kindi kibazo kiri aussi important important ariko nashaka kuvuga yuko iki kintu cyuko neva abadede badafite abahanuzi bafite abakinagizwa ni ikintu cyumvikana cyane ni ikintu gikomeye ni ikintu giteje imbere inyuma uburundi kuko ubiravye abantu bose baragenda kuri televiziyo kuri radio akavuga ibintu ukavuga uti ibi bintu wavuze waronse umuntu arabikurabira wabicishije iri jambo hari umuntu yasomye ni daimoni mukoresha ni Sanibalati ni Tobiya agahenda barundi umuntu yananiwe no kuzana umugore wenze imyaka afise ari umugabo niyubake urugo tubone nawe abone umugore amubwira ngo uraza hasi ikiburira rero umuntu w'umugabo asanza yananiwe kubaka urugo rwiwe arafise amajambo abwira abarundi arafise icigwa yoha umukuru w'igihugu ibi bintu bakoze hari umuhanuzi bafise ico kintu bagomba kibaza sike niba arafise umuhanuzi ico kintu kumva n'igano kirekire bari kwazana niba afise umuhanuzi none bose confirmer abade nta muhanuzi bafise abakinazwa gusa voilà sinzi undi kandi yambwira ati niyo esprit bavanye mu ishamba barafise ubuntu bw'ubuhungu buto bitanga n'ubukadogo babukinagiza batuma uko bashatse nivyo niyo systeme bamenyereye nta muntu bumviriza no munsi murabizi ko turi mu gihe c'imanza ugasanga imanza ni nyinshi ariko izo manza tukazijamwo tudatahura izo manza izarizo jewe uno munsi ndababazwa n'inyifato z'abarundi bene wacu kubijanye n'imanza hari ibintu bita imanza atasaterezwa kuba imanza n'urubanza rutari mu ntegekanyo mu ndinganizo y'imigenzo n'imico vy'abarundi mugabo kuja mu rubanza atari urubanza uri umuntu w'umugabo waba wisuzuguje hari imanza zitabaho ndazita imanza z'agahimbo izi wumva ngo gusangira ngo ibatisimu ngo kuraganira bimwe ngo isabukuru y'amavuka bita anniversaire bya bintu ngo umukobwa ngo ari mu kugenda asezera abakobwa bagenzi we cyangwa umuhungu ngo ari mu kubaka ugwiwe ngo ariko arahamba ubusore imisi mikuru y'imbonerakure imisi mikuru y'abakenyarugamba imisi mikuru y'abagwanyi imisi mikuru kwibuka anniversaire ya Neva imisi mikuru kwibuka anniversaire y'umugambwe izo manza nakaguma ni manza z'agahimbo izo nta muntu w'umugabo nyamugabo azijamwe okay tubakodeza ko tuhuriye kubitari bike bo ico duhurira ko jewe nuko cye personnellement jewe urande rwanje nta manza nyinshi njamwo nasanze imanza kenshi na kenshi no gutakaza umwanya nuko nona amafaranga nta valeur imanza nyinshi ndaziha ndibuka ndi Cape Town abarigeze bakumbwira no kuvuga ngo ujya muheze nta celebratinga je n'ibintu bikoncelebra aho tudahuriza nukuvuga ngo hariho imanza ngo z'umugenzo wa kera ngo twame dukora kera ngo mugango imanza zubu ngo nizo z'agahimbo je nuko na kera hariho imanza z'agahimbo okay imanza z'agahimbo zamyeho hariho imanza wasanga abantu bakoze kubera afise vyinshi abantu ibwami haba imanza nyinshi abantu bakize bamana imanza nyinshi uganije n'abantu bakenye so imanza z'agahimbo si imanza zijanye n'umugenzo w'ikirundi ni imanza zose novuga ushobora kurusiba cyangwa kurucisha bugufi mbwa ukarugera rurerure nta kitire bwana karegwa igumeri stable nk'akaroro ndabona wambaye urupeta najya gwambaye ntugenda gutwenga urupeta keje gwerekana ko umuntu yarongoye mugabo ntatuza hano gwavuye neza ko sogokuruza wacu atagwambaye yavuze ati mbega imanza imbere ko ndaruja kombaza mbega sogokuru yararukoze uza kurondera ibisogokuru bingahe kugira ngo uheraho kuko urubanza ntari rugamba ivyo yakora n'ivyo akora kuri mezi gisabo n'ivyo bakoze kuri bagaza n'ivyo bakuru ubu harimo ikintu ca evolution ma culture yose muri Japon muri Chine muri Brazil muri Amerika muri France muri Rome Italie Grèce Egypte etc ibintu bitera vyavansa nta kintu na kimwe kiguma kiri statique mu bintu vya culture imanza nazo zirimwo mugabo dantureka imanza nyinshi uzisivye nta gipfa nizo manza za kera bavuga ikutagikoze nta cabuza ko umwana kura nk'akarorero umwana avutse hari ibintu vyo guheka ugweyo umwana w'amahasi hari ibintu barasimyami hejuru canke umwana wa gatandatu w'indwi w'ibiki hari ibintu vyinshi bakora vy'imigenzo mugabo nubate ko umwana arakura no kuvana kiya gihe wari kuvyihoza umuntu ari gukura n'imanza wanashaka kwanashaka kuvuga ko n'u Burundi atafite culture unique nk'abari mu Buyenzi n'abari mu Rumonge n'abari mu Mugamba
nibaza ko wasanga bakora ibintu ku nzira zitandukanye mu bice bitandukanye. So reka ikisinda kigira kirekire nashaka gusa kuvuga kuri ibyo byo guhanura. Iki nibaza yuko mu by'ukuri abantu mu kugabanya imanza cyangwa bazigira iziciye bugufi kugira ngo zitware amafaranga menshi, ariko ntabwo jeno zigabura ngo imanza za kera n'izubu. neza ko n'iza kera harimo amafuti edayera nk'umuntu mpamagara ngo agiye guhekereza umwana, gutera urweyo, kubandwa etc. sinomuherekeza munyihanganire mugabo salama mishozi n'ama birthday n'ama Valentine's Day n'ibiki. neza ko ushobora kubisimba cyangwa gukora ibintu kiye bugufi symbolique, hanyuma mukagabanya konona amafaranga. Bo iki tudahuza ko nico bita mu gifaransa hypocrisie, canke mu kirundi no mu kinyarwanda uburyarya, canke mu giswahili unafiki. Mvuze mu kirundi cyo kwandenza ko baravuga ngo uja gutanga uburezi arabwibanza. No kuvuga iki? Uyu muhizi niwe ari konseye, ari umuhanuzi canke umubwiriza canke umuhutu wa neva mu bintu bijanye na culture. Ni ukuvuga ijya minsi mikuru yose bigo rakinagiramwo, nibaza ko imucako kiretse koko uko avuze ari umukinagizwa. Alors ndenza ko nize kujya minsi utayijamo, kuko ijya minsi nayo ni minsi mikuru y'agahimbo, iminsi yo kwibuka nkuru nziza kera umwami agiye yabashengeye nta murasubira kumwibuka vyabereye ngaho. Sinze ko umunsi mukuru mpuza makungu igihugu cyose cyo kwibuka Mutaga, cyo kwibuka Mwambutsa, cyo kwibuka umwami wa kera. Urumva uwo n'umusi wundi w'agahimbo atamugabo nyamugabo yagomba kujamo. Iminsi mikuru y'imbonera kure, iminsi mikuru y'abakenyarugamba, iminsi mikuru y'abagwanyi, iminsi mikuru kwibuka anniversaire ya neva, iminsi mikuru kwibuka anniversaire y'umugambwe, iminsi mikuru myinshi cyane y'imbonera kure itagira ukwingana itagira mvura, iyo kwakira n'abavuye Addis Abeba, yo kwakira nje navuye sepa in New York n'ubuse ngakoreje private jet ishobora kuba costing hafi ngo nusu y'umuriyoni. Don't quote me izo number vyo bitege muja kubishakisha handi navyo mbanzi kuko nta private jet ndegera. Ijya bavuga ngo urumuri rw'amahoro, ijya iminsi mikuru yose ni iminsi mikuru y'agahimbo abadede bazanye, ibikorane bitagira iyo biva niyo bija, ni gake hamara undwi hatabaye ikintu abadede bariko bariyamamura. Ijya iminsi mikuru yose ni iminsi mikuru y'agahimbo. Bwana ndenza ko ukaba uri umugabo w'ijambo w'ijunja n'ijambo ukurikira igivuze ari ku mutima wawe, imbere yo gukritika abantu bari kwa celebratinga birthday y'abana babo, umunsi bagiye kubugeni n'ibiki, imbere yuko baje akora nawe mu mugambwe wawe muri abo bantu uhanura babadede yuko atamisi mikuru gusesagura y'agahimbo bariko barakora, na cyane cyane ubaze yuko abo bantu baje kubobo atari abagabo. Okay, kandi ngeze hano singuze kuvuga ibintu vya culture. Nimugira umunsi mwiza.